Chiramunda, 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 Chiramunda. Ladies and gentlemen, turabashimiye cyane urukundo mutwereka, turabakenguruke kuba mwarahise mu Diko Entertainment. Twe tumeze neza nk'ibisanzwe, tuba twagarutse tumeze neza cyane. Amakuru yihuta muri sinema na yari karavugwa hirya no hino. Ubona yuko uwitwa Mimi Mireille yagarutse mu bivugwa mu binyamakuru for real, agaruka ku ma headlines y'abanditsi batandukanye. Nyuma kandi y'umwe muri bo aherutse kumuha agashimwe, aravuga ati Mimi na Kado Have mwakoze amateka, ati numva nobaha ifanta mukayinywa nka bamwe mugwaruka muriko murigisha mugatanga inyigisho biciye muri sinema. Ano siyo tugiye kugaruka ko cyane, ahubwo tugaruke ko yariko aravugwa cyane kuri no filime Chiramunda yanditse amateka, ariko ikaza guhera mu bihe abantu batari biteze. Noneho bamwe muri bo bagasa n'abatangura kwidodomba mu gihe hariko haravugwa ibi nabiri, abantu bibaza ibitandukanye. Ino filime Chiramunda abenshi bagarutse kwibaza ati none ko Muheto atandukanye n'umukunzi wiwe Linka bigiye kugenda gute? Mbega Linka na Thierry inyuma yo gukora amabi nkayo yose ubuzima bwabo bugiye kubandaniriza he? Bigiye kubandanya gute? Abandanya bibaza ati mbega Nyange we inyuma yo kwitura umutwaro wari urumuremereye agiye kubaho gute? Kuko iheze kandi yarigeze ahitangira kuryoha. Ivyo ni bimwe mu bibazo abakunzi ba sinema y'u Burundi, cyane abakunzi ba filme z'abarundi bariko bibaza cyane kuri no filme Chiramunda. Ibi kugira uvyumve neza birasaba ube warakurikiranye ino filme turiko turagaruka ko. Noneho muriko muribaza ati kubera iki tuyivuze kubu umwanya wari uwo, ariko kandi ngo nta kaburimbo. Nuko kandi uno yitwa Mimi Mireille bagiye bamugarukanako, turavuga duti ko bakubise ko bakoze hasi batwibukije gutora ibuye. Reka twikorere akazi na cyane kugaruka kuri byinshi abantu bariko baravuga ko atanyungu twe tuba tubibonamwe atanisho vyoduha, usibye ko navyo nyene ataco bitwaye. Twe tukagaruka twishimira ino ntambwe, tuvuga duti urubuto twateye ruriko rutotahara rumera, na cyane ko ca giti kidafise ivyamwa atawo gitera injugujugu. Nta nico biba bitwaye, ukira kumenya ko waritavye umuhamagaro nkuno, wemera kuvugwa, wavugwa vyiza wavugwa bibi, ukamenya gusa byose ko biri mu murongo, ukira kuraba yuko wawe utigeze utakaza. Mimi Mireille kuri page yiwe asa n'uwirengagije ibyo bariko baravuga byinshi, agaruka yivugira ati season 2 ya filime Chiramunda ni bande bayishaka tubakorere umutati. Mbega muriteguye? Kado Havel official na Izo Chris tubabike muri uyu mupira dufise. Nayo majambo yatangwe nyuma yuko yarashize ko foto ari kumwe na Mr Khan, mwe mu basore bakunzwe cyane bagezweho bafise umupira mu ntoki. Barabaza bati mbega Kado Have na Izo Kristo babike muri uyu mupira dufise. Arangiza avuga ngo mutibagira gukora subscribe kuri YouTube channel ya Mimi Mireille official kugira muzoba bambere muzoronka filme shasha tugomba tubazanire. Naha yagarutse kurundi ruhande asa n'uvuga ati ndabona yuko mwatanze ibirego, ndabona yuko mufise igisheka cyuko season 2 ya Chiramunda yobandanya, atariko munsengere nivyagenda neza uburyo n'umwanya bikabidukundira irashobora kugaruka. Ko Mimi Mireille muri byinshi yagiye aravuga asa n'uwitakambira avuga ati amafaranga yoboneka filime yobandanya nta kabuza, namba mwarayikunze. Birumvikana wewe wumva ufise umutima wo guterera, ufise amafaranga ashobora mwimitaye mwa bino bikorwa kuko babizimbye, hanyuma filime Chiramunda ibandanye. Sasa tugaruke gatoya kuri filime Chiramunda. Ni filime imeze gute? Filime Chiramunda ni imwe mu bikorwa bisize ihungabana ry'ibishobisho canke amaranga mutima ku bakunzi ba sinema y'u Burundi. Ihera ryayo ryababaje benshi kuko isa nkaho ariho yari gitangura, ariko nyabuna ntawo bideha ko isize amateka atazibagiranwa guhera ku mwanditsi wayo eka ndetse na nyeneyo bwite ariwe Mimi Mireille turiko turavuga. So wowe wenyene kubera ko nabandi bakinyi bayibonekanyemwo hari ico isize
gikomeye. Tugira ico tuvuze kuri ino filme cyane cyane duhereye ku nyandiko zayo n'uburyo yateguwemwo nk'igikorwa c'ubwitonzi, ubuhinga n'ingabire zayibonekanyemwo, abakinyi uburyo bigenjeje muri yo, ukugene bakoze, eka mbere n'ukungene abenshi bitwaye. Turagaruka muri bamwe bakuru bagiye babonekana muri ino filme. Turabire hamwe uwitwa Linka. Mbega Linka yarameze gute? Mbega Linka yitwaye gute? Aha turagaruka cyane cyane kuri karagitere canke inyifato zimatanye n'inyigisho umwe wese yagiye aratanga. Linka yarerekanye ukuntu umuntu ashobora kwihisha inyuma y'amasengesho n'izina ryiza, ariko imbere ari umunyengeso mbi canke ari ibingira, ari yangwe yambitse uruhu rw'intama, mbere akaba ari umuntu mubi cane wagahebuza I'm sorry muradutunga, akaba ari umuntu mubi wagahebuza yinyegeje inyuma y'ibyitwa ishusho nziza kandi ari ibingira. Bica bitwibutsa ko intungane atari uwivuga ahubwo ari uwo ibikorwa byivugira. Uwo ni Linka. Tugaruke kuri Nyange. Nyange yarerekanye kwihangana n'umutima w'ukuri, akomeje inzira yo kudacika intege niyo yababazwa nabo basangiye umusaraba w'agakiza. Umuryango ukamuvako agahinduka nk'ikivume, ivyo ntaco byamutwara, yabandanije yemye, nuko aba ishusho yabemera kubabazwa n'ukuri aho kwemera amahoro y'ikinyoma. Kino kintu mucumve neza, ni wa muntu avuga ati jewe ndemera mbe ishusho y'ukuri, ntume mbabazwa n'ivyo abenshi bari bita ko bitatereza kumbabaza, ariko nemere mbe ikivume muri ca gihe nemera kubabazwa n'ukuri, ariko kuri nkakugumako nkagutanga. Uwo ni Nyange. Witwa Muheto ni umukinyi yabonekanye nk'umugabo afise intumbero, ba bantu baba bavuga ati je ndafise iyo ndiko ndaja, ndafise ico ntegerezo kuja ko nubwo nohura n'ibica ntege byinshi. Hanyuma abonekana Muheto nk'umuntu ashishoza mu bintu kandi agerageza gutunganya ibikorwa by'urugo rwiwe, ariko kandi aba ishusho y'umugabo w'ukuri. Uwitwa Thierry nawe numwe mu bakinyi mutazibagira, yakinye nk'umuntu asambura umuryango, ariko kandi abo umuntu ashobora kumenya ukuri, ariko akabirenga ko yishakira gushika ku ntumbero yiwe no kwishimisha. Ni akarorero kuko ugushaka ibyipfuzo by'isi ushobora gutuma uhemukira n'umuryango wawe. Ni hahandi usanga umuntu ufatiye kubiri ibi na biriya, wowe ukajana ngo nibigezweho wiruka ku by'isi, ushobora gusanga byagusambuye wowe ubwa mbere, bigasiga bisambuye umuryango wawe mu gihe utabaye magabo. Uwo niwo mo persona canke personality canke character z'umuntu yitwa Thierry. Twabonye umwanditsi wayo akongera akaba n'umuyobozi Amedemani Rakiza, uno ntavugwa mu izina we, wamaze kubikamfuminga inshuro nyinshi yuko arimwe mu banditsi badakogwaho, the one and only umuteguzi karuhariwe akana masterpiece, master planner, umwe mu bantu bafise ukuboko gutangaje yakwandikira filime ubuzi yuko byanka byakunda itegerezwa kuba hit. Numwe mu banditsi beza, umwe mu bagabo bayoboye ino filime, noneho anayishira mu ikaramu nini cyane, akaba yaramaze kwerekana ubushobozi budasanzwe mu kandika filime cira mu nda, nayiterera ku ruhande runini, noneho yongera kwerekana ico ashoboye hambavu ya nyinshi yagiye arandika akongera akayobora. Ariko none filime cira mu nda idusigiye iki nk'icigwa dukuye muri yo? Isize inyigisho zivuga ngo ukuri ntikubora, isize kandi inyigisho zivuga ngo intungane irenga inzira igoye ariko igashika. Isize n'indi nyigisho ikomeye ivuga ngo ikinyoma kizana ukuri mu mwanya wacu, ariko ntigishobora gutsinda ukuri nyakuri. Iyi filme nisize gusa inyigisho nyinshi gusa, yamara yasize umutima wo gusubira kwiyumvira canke kwirimbura ku buzima, kugira ubuntu nka Muheto no kuramiriza kwemera kwikorera umusaraba gushika utuye neza nkuko byagaragaye kuri Nyange. Ariko kandi ni filime isize amateka adasanzwe kuri Mimi Mireille, yamaze guhabwa na Silver Award yo kuba yakwije 100,000 byamukurikirana kuri YouTube channel yiwe. Ariko kandi ni filime isize
ishize uno Mimi ku yindi level idasanzwe, yurira iyindi ngazi ikamuhindurira ubuzima nkuko mumaze imisi mubibona kuri byinshi amaze imisi yachieving muri byinshi amaze imisi agera ko none hakabigera ko ubona yuko bifise uburemere bunini. Si wowe wenyene kubera ko abakinyi bayibonetsemwo nabo bagiye kuboneka no mu zindi filime ziremereye bitewe n'ubundi buremere bakuye banahabwa no muri no filime Cira Munda. Mwabonye nyinshi mukunda nyinshi ariko kandi muzoyikumbura. Dusubire mu biganiro bikurikira ariko kandi dusubire no mu zindi filime zigiye gusohoka harimo na filime y'amateka ya Isake Films mukuye kurindirana igishika uno mwaka. Turacabakunda cyane wherever you are. Hasta la vista. Dico Entertainment.